Abo banyagihugu begeranirijwe muri site Gisagara komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura inyuma yo gutegwa n'imyuzurira muri zone Gatumba komine Mutimbuzi bavuga ko babangamiwe n'ikibazo c'inzara. Uyu mukenyezi w'imyaka 94 asigura ko ubuzima butoroshe muri site Gisagara. Batwibagiye ubu wapi tumerewe nabi cyane. Turamerewe nabi ku ngambo yo kurya oya no guhwera nk'ubu inzara igomba kudutarangiza. Inzara igira itwice, igira itwitsire mu bana. Nkuko babandanya babishikiriza n'amafaranga 235 aronswe umuryango umwe ku kwezi n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa ku isi PAM ntakwiye. Muzinga Abdul Karim arongoye site Gisagara. Hari umuryango usanga uri mu 10 n'abangahe cyangwa abantu batanu aho 235 kuko bitanga buri kwezi. Uje kuraba ni hafi 8,000 sizi ko byaba bishika hafi 7,000 ku munsi sivyo none uje kuraba nk'umuryango ugizwe n'abantu 10-15 7,000 ubona bikwiye. Uretse ayo mafaranga ko bwaba dakwiye niyo habonetse ibifungu gusanga bidakwiye ugereranije n'abagize umuryango. Ku radio turumva ngo itoni zinga ariko baje ngango ngo batuzane zafungu usanga umuryango uronse nk'ibiro 6 2 ku muryango ukuvuga 2 ku muryango ntaco byoba bimaze. Abo banyagihugu muri site Gisagara bemeza ko bahisemo gufungura rimwe ku munsi baba bakuze canka abana. Turya ku kigoroba twahezagiwe tukaronka aho tugurana tutugisa 10 tukazokonga ku yindi saa 10 y'undi murango. Sisi abana abuzukuru 5 batagira se bariga baravyuka bakagenda ku ishuri bagarutse saa 10 nkabagaburira bavuyeyo bakongera gufungura saa 10 n'undi munsi. Abo banyagihugu bari muri site Gisagara muri komine ya Mubimbi bahuye n'imyuzurira muri zone Gatumba babona ko bokwimurirwa mu kindi kibanza aho boshobora kwiyungunganya mu kurima ivyo basahiriza kuko ku bwabo umusozi babaye ko muri kino gihe bitokunda ko biyungunganya mu bijanye n'uburimi.